ko dutangura kwiyumvira iswe ubwo Hansi Flick yarakina witwa Benjamin Pavard ubwo Benjamin Pavard we yarakina muri equipe ya FC Barcelona kuko nyuma turiko turabona abo ba Eric Garcia nyuma turiko turabona abo ba abagiye batandukanye bariko baragenda bari kugwa nk'abana bato abo ba Paul Victor abana bari baziko barakina kwiyo nimero abo bajire kunde turaza ko dutangura kwiyumvira eske Benjamin Pavard araza kuba ari profile imeze gute cyangwa araza kuba je mu murongo nyabako yo gukina kwa equipe ya FC Barcelona ariko ni Benjamin Pavard nkuko twatanguye tunabivuga bona apologize azwi neza cyane n'uwitwa Hansi Flick Dietere kuko igihe yaca muri yanzira yiwe acamwe kwa Bayern aza kwa Inter de Milan uwitwa Benjamin Pavard yamenyerezwa n'uwitwa Hansi Flick Dietere bivuze ko ni Benjamin Pavard azwi cyane na Hansi Flick kandi na Hansi Flick azwi cyane uwitwa Benjamin Pavard bivuze ko kumva ko Benjamin Pavard yo bari kararonderwa na Hansi Flick Dietere navyo vyo bari kintu ciza cyane ahubwo duje dutangura kwiyumvira ubwo Benjamin Pavard araza kubaje mu murongo nyabaki kwa FC Barcelona araza kubaje nka nimero 2 ko twamubonye muri equipe ya Inter Milan imisi yarahamaze yari karagenda kina nk'ukira mu mutima wa defense igihe bariko bakina n'aba defenseur bagera kuri 3 kuri system de jeu yitwa Simon Inzaghi bivuze ko ivyo kukira kuri nimero 2 cyangwa kuduga no kumanuka ntabyo yarakiri karakora muri equipe ya Inter Milan ariko azobaje muri system yindi ariko nayo nyene yizi kuko yayibayimwe cyane ariko umwe n'umumenyereza Hansi Flick Dietere ahubwo turatangura kwiyumvira eske Gilles Olivier Kunde ndetse n'utwa Benjamin Pavard baraza kuba bahanganira ikibanza mu buhe buryo kuko ni Benjamin Pavard ubona ko ni wa mukinyi ashobora kuba capable yo kuduga kandi ari capable yo gutsinda bitandukanye n'utwa Gilles Olivier Kunde Gilles Olivier Kunde ni byaraza kaduga ni Gilles Olivier Kunde araza kazibira ni Gilles Olivier Kunde uzobona bigoye cyane kurekura uwo mupira uva mu ariko tibagira ko nawe yamutwaye umwanya mu Bufaransa Gilles Kunde nibyo niko ndakubwira rega profile equipe ya FC Barcelona kinamwo profile Hansi Flick kinamwo isa na profile igomba gukinwamo n'uwitwa Didier Deschamps mu gihugu cy'Ubufaransa nanandi cece kibazo nakunda kubwira ubwo Benjamin Pavard yarakenewe kwa equipe ya FC Barcelona tukubereke bona apologize kuko muri equipe ya France uwitwa Benjamin Pavard abari muri gahunda yo kuduga yongera manuka agomba gutera mu masantre ariko ugasanga uwo bari kumwe muri couloir ndavuga wa muheriye wiwe ni wa mukinyi nawe agomba kumuhereza umupira akaza kugira akaza gutera mu masantre soit ni Michael Olise soit abaro ba Ousmane Dembele soit abaro ba Kingsley Coman nabo ni babakinyi mwaba muri ko muhurira ku ruhande bivuze ko utwa Benjamin Pavard byaba bigoye yuko aza kuba ari wa mukinyi aduga cyane bitandukanye nuko Benjamin Pavard yatangwa muri equipe nationale y'Ubufaransa bona apologize kuko gutangwa kwa Benjamin Pavard muri equipe nationale y'Ubufaransa wasanga ku ruhande rwiwe ariko hasa nk'uko umenga nta muntu ahari agomba kwakira wenyene ni nk'uko iyi profile yo kwa FC Barcelona ndavuga kuri côté gauche ni nk'uko Rafinha yitwa ngo reka kina kuri ruya ruhande ariko ugasanga Rafinha yibereye hagati mu kibuga kuko witwa Antoine Griezmann bagena kumushira cyane kuri ruya ruhande ariko ugasanga no mukinyi yinjirana cyane hagati mu kibuga bivuze ko Benjamin Pavard yabaronse umwanya wo kuduga Benjamin Pavard yabaronse umwanya wo kwidegembya kuri rwa ruhande rwiwe akaronka umwanya wo gukreya ayo masantre akaronka no umwanya wo gushika muri surface de réparation ngo atsinde bitandukanye no kwande bitandukanye no kwa Bayern bitandukanye no kwa Bayern no kwa Barcelona kwa Barcelona hari Lamine Yamal agomba kuguma kuri urya ruhande hari Lamine Yamal ugomba gufata ballon ugarekuramo nende kwa Lamine Yamal ugomba gufata ballon nka nimero 2 ukayirekura Lamine Yamal wakatuka ballon kugusanga ukifata gusa abayamaze kwagura ikibuga kugira ngo mukire Benjamin Pavard nawe ni wa mukinyi ari ngaho ariko agomba kugirane agomba kuduga agomba gushikara imbere agomba kuja kurekura ayo masantre bitandukanye na profile witwa Gilles Olivier Kunde ubundi Gilles Olivier Kunde benshi baraza kuba baprefera iyo system de jeu yiwo kubera iki ari kumwe n'abakinyi bitamusaba ko aduga kurekura amasantre bitandukanye no kwa Benjamin Pavard nibyo dakora kumwe nabo bamusaba kutarekura amasantre ariko nabo ntabwo yihangana ngo aze kubaguma inyuma nkuko byaba bitegekanye nico gituma nani ntango kuba nibaza eske
Benjamin Pavard yari wamukinye profile yiwe ikenewe cyane kwa kipe ya FC Barcelona. Nico kibazo nako nagenda garuka kwa Apuro ngomba nongere ko ivyo mugenzanje Bukayosa kaje kuvuga. Ni Benjamin Pavard mukinyi w'umufaransa kugeza ubu afise imyaka igera kuri 29 metero imwe santimetero 86 umukinyi yakiniye zimwe mu ma equipe ya Lille, yakiniye equipe ya VBL Stuttgart, yakiniye equipe ya Bayern Munich na mu numero 2, yarakinye nkino zigera kuri 163 atsinda ivyo bitsindo bigera kuri 12 kuva mu mwaka w'ibihumbi 2023 gushika ubu yakina equipe ya Inter Milan, ariko 69 gitsindo kimwe gusa. Bamwibuka muri Euro 2016 equipe y'Ubufaransa iko ikina na equipe ya Portugal muri final, umusore bita Eder amutsindira ko igitsindo kimwe gusa rukumbi, equipe ya Portugal igatwara igikombe. Rero novuga ngo Benjamin Pavard cyangwa se kuri profile yiwe nibaza ngo jewe nabonye hari umunyamakuru umwe mugenzi wacu yari yandika kuri ino nkuru, oni navuze ati ku bwanje siwe mukinyi cyangwa se siyo nyishu yari kenewe muri equipe ya Barcelona. Benjamin Pavard afise iyo myaka igera ku 29, la majorité cyangwa se ku bwinshi cyangwa ivyo tumaze iminsi tubona ni equipe ya Barcelona ifise abakinyi novuga bari jeune. Mukinyi novuga yari arimo asiga ameze nk'ukuze yari Robert Lewandowski, nawe yene ni sezo yiwe isa nk'iyayiba muri equipe ya Barcelona. Aba Christensen nabo basanana n'abimu umwanya rote aba Olivier Romeu nabo nyene basana bataha umwanya, tukabona ngo aba ba Ronaldo Araujo, aba ba Giroud de Koundé, aba ba Pau Kubarsi, ba Gerard Martin, aba nibo bakiri bato baba bariko bizogwa na equipe ya Barcelona. Rero uri kuraba imikino y'uno Benjamin Pavard nino myaka y'ifise pejewe ku bwanje ndabona ko atari we yarakinwe muri Barcelona. Barcelona aho uko yovuga ngo agomba igombiza n'uno Pavard, ego Gire Olivier Koundé arahari, nabonye Gire Olivier Koundé mu gihe atarahari, ubona kwita Eric Garcia nawe yarahari. Eric Garcia nawe ninde? Eric Garcia ni wa mukinyi yagerageje kwimwa umwanya, arabura umwanya muri equipe ya Barcelona, ariko ari reserva ntiyiranda, aguma ahagaze neza. Mugabe igihe kigeze umumenyereza no kwita Dieter Hans Flick araza amuico cizere ukurabona mu barakina, kandi nigihe wono kwita Gire Olivier Koundé atari mu kibuga, wono kwita Eric Garcia nawe yaje akina neza. Equipe ya Barcelona kuva mu mateka yabo uko twagiye tuyibona, ntagihe na kimwe equipe twovuga ngo yaragize ubwugarizi bukomeye cyane bwotuma butamenwa n'indi equipe yari yo yose. Ego ba Puyol baraciye, Gerard Piqué yaraciye, Xavier Mascherano yaraciye, ariko Barcelona ntagihe na kimwe twigeze tubona naho tutari bwabeho twebwe mu mateka yabo uri kuragenda uraba nta bugarizi bukomeye yigeze ironka. Rero nimba yovuga ngo nakinishije wono kwita Pau Kubarsi muri defense centrale, ati Pau Kubarsi yabyifashemo neza. Kuri nimero 3 uwono kwita Gerard Martin yaje akina neza, imenye gusubiza uwono kwita Alejandro Balde naho byitwaramo neza. Bamwita Ronaldo Araujo muri defense centrale, naho twabonye ba Francis Acerbi bagenda bamutsindira kibitsindo za equipe za Paris Saint-Germain zikamukorera ko remontada zikakuramo equipe. Nawe yari mu defenseur mwiza kiri muto mugabo, hamwe mentality yiwe bariko badukurikira mu nyumviriza, hamwe mentality ya Ronaldo Araujo, hamwe hoboneka umuntu amufasha kuyikosora neza akamukuramo akantu ka panique, yoba defense komeye cyane. Kuko niwambwira uzanye erega no ku munsi wa gatandatu yabaye mu bakinyi bakoze amakosa menshi. Ronaldo Araujo aracapanika,
akantu igituma aya makosa menshi ayakora hari ukuntu we nyene ari hajya muri defense centrale cyangwa se iyo ari inyuma aba yibaza ngo byarangiye akibaza ngo nisigara inyuma turi macho kwa macho n'umu adversaire ati ubundi nandengana azoba nsinze kaza kuba akambaro k'ibara kuko iyo uri umudefensere mwiza cyangwa se uri umwataka mwiza kina neza utuje wemera iyo fote uyagisebute mugabo uvuge ngo fote yabaye ndi Ronaldo aroho mugabo mu mwanya ndaza kuraba ukuntu ndayikosora kugira ino fote nibe rero Barcelona nimba yonza kuvuga ngo ngomba nje kurondera bano bantu bari kwiza imyaka 29 mu myaka 30 vuma kipe ya nako indoto za Barcelona bazoba bariko barazonona muri no mwaka uheze bakoresheje equipe iri jeune kandi byafashe nimba bakoresheje equipe iri jeune ikagufasha gutwara ibikombe bigera kuri 3 kuri kutogora kugaragaza ku wundi mwaka urabye ibyo bashobora gukora niyo mpamvu rero bavuga ngo radio bravo ibintu birahindagurika ibintu birahindagurika ariko ushobora kuba witwaye neza bakoresheje abo bana ushobora kuba witwaye neza abo bana babigizemo uruhara ariko ugasanga umwaka ukurikiye babana ntabo akaroka hafi n'akanyene turiko turavuga ko ka FC Barcelona bona radio bravo ya kipe ya FC Barcelona abo bana bitwa ko bayifashije ku mwaka uheze benshi banaronka no mwanya kugira ngo abo bitwa ko abatitirende zikitabe baruhuke benshi barakuba bashira hanze raba buryo bariko Pau Victor raba buryo bariko baragenda biyumvira kure kuri witwa Hector Fort raba buryo bariko baragomba biyumvira kure kura abagiye batandukanye Pablo Torre yaragiye no ku munsi wa gatandatu yateye match kwa Mallorca bivuze ko niba abana barahari ariko niba abana ubona kumenga bafitiye ucizere witwa Ansefrike Dietere cy'umwaka umwe uyu mwaka kazana abana uyu mwaka turiko turabona witwa ba Dro Fernandez turiko turabona witwa ba Joffre yanangiye kuri match ku munsi wa gatandatu muri rusange novuga ko ni ya FC Barcelona ndetse na Ansefrike ubona ko ari karagerageza gukora icyo cizere mwabo bana bakiri bato ariko cha cizere kitari cyagiye kinini cha cizere kitari cy'umwanya muremure kandi ntango akagaruka bona Claudio Bravo equipe ya FC Barcelona inyuma y'igenda ry'uwitwa Inigo Martinez yes uza gusanga mutima wa defense basigaranye uwitwa ninde basigaranye Ronaldo Araujo Pau Barsi ndetse n'uwitwa Andreas Christensen ariko Christensen niwe yaremaye Desire Jire Kunde bamukuye mu mutima wa defense bamashaka kuri nimero 2 Eric Garcia bamukuye mu mutima wa defense bamuzanye kuri nimero 2 bivuze ko abitwa ko bari gukina ku mutima wa defense de formation nimero 2 kwa Barcelona na mukinyi de formation nimero 2 kwa Barcelona bafise kandi ciyongeye kuri ico bariko baragira manque y'aba defenseur ba centrale muri equipe yande muri equipe ya FC Barcelona kuko kuza kuri mwanya ku mwaka wese twabona akina Pau Barsi tukabona ariko arakina witwa Inigo Martinez ariko tukabona uwitwa nde ariko tukabona uwitwa Ronaldo Araujo ajavuye kuri bench aje nk'umusimbura tukabona uwitwa Andreas Christensen ajavuye kuri bench aje nk'umusimbura tukabona ndetse nabo bana bakiri bato aza binjizamo nabo bakaza muri match mu gihe baza kuba baratsinda ariko kuri no ncuro turaza kuba tutangura kwiyumvira SQ uwitwa Inigo Martinez ko yagiye Ronaldo Araujo ndetse na mugenzi we Pau Barsi baraza ko basigara ari babiri ubwo biraza ko bigenda gute amwe ugira ikibazo cy'imvune biraza ko bigenda gute ko twabonye Ronaldo Araujo kuba akoze yagize ikibazo cy'imvune iba ndende ubwo nawe araza kuba yitwara gute hamwe bogo twabona nk'uwitwa Pau Barsi yagize ikibazo cy'imvune erega nawe nyine duharuri uraza gusanga uri kugaruka na Eric Garcia mu mutima wa defense ushanga Gilles Olivier Kun uri kumuremereza za match zimwe zatumagira n'imvune mu mpera za saison y'umwaka weze hagaza kuba basaraga muri equipe ya FC Barcelona rero nivuga ko yinjira ngo y'uwitwa Benjamin Pavard riraza kuba riribera umwe kuri nimero 2 aze kuba agaruka mu mutima wa defense gutyo baze kuba baronka abakinyi benshi cyane mu mutima wa defense baronke nabo basimbura ni navyo biza kuba bibona ko FC Barcelona ni navyo bintu nibaza ko witwa Ansefrike Dieter nawe yatanguye kuba harura karavuga ati Gerard ntanguye kuba mubona yuko umenga dufise aba defenseur bake umenga dufise aba defenseur bataza kuba bagira
tenacité yo gutena kugira ngo tuze kuba tumara sezo ibintu bimeze neza cyane sindi kwenda parira kuri Benjamin Pavard ahubwo kwa FC Barcelona baranakene n'undi mukinyi wo mu mutima wa defense kugira gukombla novuga ko ikinogo cyasizwe n'uwitwaye Nico Martinez avana umuvandimwe Obede Nshimiyimana ati Pavard ati nkimubona ati ndamubona mu ishusho ya Araujo ati nibutse ivyo yakoreye mu guserukira igihugu 2015 Constantin ati ndabaramutsa 2010 kangahe 2015 Pavard yari mu muri national Pavard ntiyari bwaje muri national ahubwo 18 Ufaransa bugitwara ati ndabaramutsa cyane atamande Eric na 18 yari sezo ye ya mbere muri yari kora ku ya mbere mu Bufaransa ati ndabaramutsa cyane ati hama Eric ati azobishobora ni buke ati kindi nacyo kuzana undi ni byiza cyane nuko rero Pavard rero ni muri yazindutse ivugwa dushobora kubona mu gihe boregera iby'ubutunzi kwa equipe ya FC Barcelona bashobora kumuzana uwo bita Benjamin Pavard nuko tukibandanya muri equipe ya FC Barcelona technicien mfashe mafoto